Ndabaramukije cyane abakunzi ba Magic TV muraho murakomeye nize komeze neza kuri mikoro kumwe na Keke Clagate kanwa twumona open mic wa plan ni cyane ntekanye ngo bavuga n'umuntu ariko sitamuvuga arabibwiye kandi amuhakanye gute Sawa urakomeye ego uramutse abakunzi ba Magic TV abakunzi ba Magic TV ndabaramukije cyane mumeze neza je murabona ko meze neza cyane ndagiye kuba ngo mbenganire namwe n'icya mbere nkore ikiganiro kuri Magic TV. Good arona kwasa neza ntimushaka kumenya bibwira. Okay ni Fanny Ravine amazina ya filme mugo amazina y'abavyeyi ni Uwimana Faxine ego nkaba ndi umukinyi wa filme nkuko babivuze ego. Good n'umukinyi w'amafilme ndakubaza ati gukina amafilme byatanguye ryari byakujemo gute? Gukina amafilme novuga yuko navamvuka ngo nivyo navukaye mu gasivyo gusa ndi umuntu muri jewe numva nkunda nsangize n'abandi vyiyumvira rero Imana ikiranshira inzira ibona yuko nobigira mu gukina filme. Mbega filme ya mbere filme wakinye bwa mbere wakinye mu mwaka wa je nibuka iyo nabonye muri 2019 iya mbere nayikinye 2018 muri December. Yani nyine banarashoye kubona mbiga gukina amafilme nivyo ndi walota kuva kera hakuba bana twara tubona bandika jena nibuka ko ari bagenzi baje bandika amafilme mu makaye turi muri secondaire wowe vyari bimeze gute? Oya jabwo narota kuririmba ndibuka ko ndibuka yuko nyine nigane vyo bigeze no kufatana ikaye yuze mu indirimbo nanditse ewe nagize ngorane urumva nafite indoto yo kuririmba gusa no ndacayifise mugabo kumanshi ntake ngo navyonze Voilà ça la remarche quoi Beyoncé. Iyanze mugabo guma bambwiye atoya vraiment we bandanya muri filme indirimbo oya Good mugana vyine biragutoka none kubikina neza biratesa biro kwankuraje ako kuririmba naho numva umenga yo nibindi bintu mbega nk'ubu dufate uririmbye ubaza ko uririmba iki gospel usanzwe ukijijwe ego guys urumva hewe tango gospel ntabwo ari ijwi ryiza ngo n'umutima aba izo message rero witeke kuziduha sha ibyo binyisivyo urazi ko n'Imana irakunda ijwi ryiza bavuga ko abamarayika ari bo ba mbere bafite ijwi ryiza ntumva n'abazi kurimba bavuga ngo cyo mijwi nk'abamarayika Fode ka n'Imana ikunda ijwi ryiza rero Imana nirabirimba bako muri chambre muri douche mu mutima ho ndaririmba mugo urumva kuje imbere yawe nk'ubuwe ngo ucuvyemera ati ego vraiment ndaheza kiyo biragoye. Bon, ego ça arrive, ariko ni bon ma filme yawe. Turabona Fanny Ravine, ariko kina ma filme tukabona 3 fois c'est quoi? 3 fois ni novugana company wanje, label wanje, yego. Urangwaye wenyene? Ego ndongoye jewe nyene 3 fois kuko irimwo jewe wese navuga ati jewe wese kuko ni harimwo ivya fashion hakabamwo film. Jewe uko nkina mfise ico nakwitwa team wanje mugabo so kuvuga ngo cangoma nkinisha babandi nyene oya ni nkuko nabana uzogusaba uzoze ukina uzovyemera urumva so kuvuga ngo hari abakinyi babandi nyene bama bakina ariko bivanye na histoire ko nibipanze nkarabana casting ndatora hariya na hari mugabo jewe iyo team novuga ko ari team na company yitwa 3 fois ni gwawe ego wirongoye ego ni 3 fois films hamwe na 3 fois shop 3 fois bisiguri 3 fois c'est quoi 3 fois ni Fanny Faxine fashion ego 3 fois rumani 3 fois donc urumva usanzwe uri umukinyi w'amafilme usanzwe udandaza impuzu shop impuzu ivyo bakobwa canke ivy'abaga byose ikindi abuzira iki filme hamwe na shop urumva vyose biri muri 3 fois. Wow good murumva yuko afise impano kandi ikomeye cyane arapambana n'ubuzima banzumwe namwe mu supporting nico nguma mvuga mu supporting mu bintu byose bariko arakora mu mugurira impuzu mu murabira amafilme tusa ego iyo iri kurakina filme n'ama difficulté urukunda guhana nayo
kubura location aho dukinira ugasanga urahabuze cyangwa umukinyi umwanya umukinire ko ntumuronke cyangwa ugasanga nyine nk'ubu nka filime nyine wayanditse ushaka kuba uri kurarya utuntu nyine tugize ikinyerezo byumva mu guha umunsi ukaca usanga mu mufuko hasi gaca tubura mbega iyo uravye nko muri societe entourage yawe imiryango abagenzi bakunda kurakina filime bivuga kwiki jewe ubwa mbere baratangara cyane gushika n'ubu rero baratangara kuko ntibari bazi uko nobishobora kuko ari nako ntekereza kuko babona nyine ndi umuntu atavuga sinera menga nyine ndatuje sinoshobora gukina filime rero ndiko ndakina nyine baratangara ntibavyumva mbega uri kuraraba Fanny Lavine amafilime yakinye urayasohora turabona kuri YouTube iyo uri kurayagurisha mu bantu ugurisha amasete bigenda gute barakugurira ukaronka umukate kwisanzwe burya ubunyurane uko tutari mu gihe c'amasede cyangwa iki umuntu ashatse kubiraba kwa gusarabira kuri YouTube ariko hari abantu bose umutima w'urukundo usanga yene bavuga ati même si naho ntajya kwiraba akira amafaranga amasede ibe nk'ikibutso mu nzu yiwanje cyangwa uyime muri flash ndayigumye hamakagwa amahera buke nabandi usanga baguha nyine bavuga nyine courage yego twarabonye filime iheze je ngo narayikurikiranye bakunze filime iheze ivuga ngo partie 1 c'était urugendo yego none iyindi gute iri hehe ko twicisha inyota kandi rero uyu mukobwa uyu mumama arankubita uyu mumama filime ziwe zihera ziryoshe bashtagiye ziryoshe umuntu atamukurikirana nabwo je sinzi hamagaje tiba kuduhindi kuko ivyo nibiki uri hehe ewe jewe ndahari irya filime nyine abantu barayikunze cyane ozi mu mezi atatu gusa umaze kurabwa n'abantu 50,000 urumva amezi atatu n'ibintu bitamenyerewe cyane mu Burundi ndabibashimira cyane nawe utaraje kwiraba ndavuga ati urindiriye iki rero nkavuga yuko igice cya kabiri kubera bagumye bakinsaba naragikoze cyaraheze ariko narindiriye nyine umwanya mwiza wo kugishira ahabona kubera sishaka kugisohorera kuri YouTube gusa ntagize lancement nyine abakinyi bagiye ko babone uko nyine bakinye ibintu nk'ivyo nivyo ndindiriye donc tuyitegeye hajyari vuba cyane kuko coming soon yarasohotse barashobora guca kureba kuri YouTube yanje bakayibona ugira kutubwira na YouTube yawe cyangwa izindi social media unashobora gukurikiranako YouTube yanje ni Fanny Lavine official Instagram nuko nyene Facebook nayo nuko nyene turabona mu mafilme yawe urakinisha abana batoyi agahungu n'agakoga kandi rero musa cyane n'abanevere umwe n'umuvundi n'abaki n'abana banje guys ni ni famille qui n'amafilme en fait iri kurakinisha amafilme ubibona gute abana ndaryoherwa cyane iyo ndiko ndabakinisha nabo bararyoherwa ahubwo nabo babikunda kubi bikintu nyene nibo bariko barabikina cyangwa muguma muca muhindukiza est-ce que kurya acting kwa serious acting neza umengo abantu bakuze uzura kosora cyangwa usanzwe umubigisha no muhira ngo mukina filme ahubwo nivyo ntababwiye nsanga babigize uribaza buca tujya muri tournage neza asha ntibashobora gukora ikosa kwa doga ati ejo ntimuzokina ashaka kumara abamarayika nyene babifata neza guys no kwinda batumire kurabiza film en fait ziraryoshe tellement hamarira ngo twitege vuba cyane iyindi filme igombize igice cya kabiri cya film urugendo utararaba igice cya mbere aho warayiravye utararaba igice cya mbere agedarabe kwanza amakukira igice cya kabiri azasobanukirwe neza sishaka kwa ntoki kwiraba hama tubona ukinana n'aba happy liver c'est quoi sitavyibuka ubu muri ko murakina yameze gute entre vous navuga ko jewe ndi umwana wo muri irya timu yiwe River Hot Films ariko urumva ubu nanje narakuze nacingira kwanje muga urumva turakorana ni nkuko yokenera ko ndamufasha muri filime ziwe nkamufasha canke nawe muzi wanje akaza donc ndi nk'umwana yasohotse dusuye inyuma ho gatoyi kugira muhenda bajya abantu byagenze gute programme y'Imana twahuriye hano mu rubanza hama Happy River yarafise filime yakomba akore hama nyene nguma mbona ndabwiye umukinyi wa filime ndabwire bwa nawe namaze kuzuminga ndabona icokira yemwe unitegerera unyite agoma akore urumva nyene aguma ndaba hama tuve mu ko rubanza nyene dusohotse cara mbarira yuko ariko arakina filime ashaka yuko nshiraho ndavuga ntavyo ndoshobora kuko
ntabyo numva nyene ko noshobora arambwira ati basi uzogerageze gusa ca ndavyisangamo. good umuntu ashobora kuronka nka access muri traffic bisaba yuko hariho itamba napanze nkabona yuko look yiwe uko ameze yuko bihoye n'ivyo nshaka kwa kintu akindi wisange rero ababishaka ababishoboye muze mufashe kandi batumira kumukurikirana mu supportinge n'umuntu wanyu tuvyite kandi neza kutazotenguha kuri partie 2 ego cyane kandi nganda basaba nyine uranyuka uvuze ati banshikire ban supporting ndafite n'imipira ya 3 fa barashobora kuyigura bakayambara kugira bambara Adidas batazi nyene ntuze cyangwa ayandi marque yose na 3 fa ndabasavye baje mu yambare no kuri ngeo karondera uvuze kuri kugira kusanzwe unadandaza ahubwo tubwiye naho udandarize rekana aho ni kuguteza imbere mu bindi je ndandariza kuri Gardino muri agence ya Tramox impuzu z'abahungu n'abakobwa karibu cyane ibirato byose karibu gose ndagushimiye cyane ndagushimiye cyane bakunze Magic TV ndashimiye cyane ko mwakiriho ikiganiro hamanda yibutsa kugira subscribe ku likinga no gusharinga mutegera no kuja kuri account ya Fanny Lavine official YouTube mukurikirane muri amafilme yiwe siyazi akina neza babitesa cyane rero ndabakunda cyane bye.